Muy buenas tardes, un saludo a mis Mwiriwe hermanos de la Radio neza Marín y a todos los ministros, ntashaka umukwiza ubutumwa hermanos y Miguel hermanas Bermudez Marine en los diferentes n'abakozi b'Imana países bose bene data na bashiki que están bacu mu bihugu conectados a través del bitandukanye satélite Amazonas abihuje y natwe biciye kuri satélite satelite Eutelsat 8 Amazonas y na demás satelite medios de Eutelsat comunicación 8 n'ubundi buryo y butandukanye también bw'itumatumanako los que estarán hamwe kandi escuchando n'abazokumviriza o leyendo canke bagasoma esta enseñanza izi nyigisho del día de hoy. z'uyu munsi Hoy viernes 30 de uyu mayo munsi kuwa gatanu 30 z'ukwa de mbere este año muri uno mwaka wa 2026 2026 estamos turabe en el libro del Éxodo, igitabo co kuvayo en el capítulo mu 19, gice ca 19 verso umurongo 4 en adelante, donde nos wa dice: kane ukabandanya hatubwira ngo vosotros visteis lo que uti hizo mwarabonye Egipcio, ivyo yakoreye cómo os abanyegiputa tenía sobre las n'ingene alas de mweho águila, yabaturuye ku mababa y os he nk'ay'inkukuma traído a mí. akabazana iyo Ahora ari pues, uti none si rero habéis creído mi voz nimwamwumvira y by'ukuri guardaréis mi pacto, mukitondera isezerano vosotros ryiwe seréis mi especial muzomubera tesoro inyungu sobre yiharije todos los pueblos, yitoranirije mu mahanga porque yose mía es toda la uti tierra. kuko isi yose ari iyiwe Y vosotros me seréis mi reino de kandi sacerdotes muzomubera y de mi ubwami pueblo. ubwoko Estas bw'abaherezi son las ihanga palabras que ryera dirás a los hijos de ayo Israel: majambo aba ariyo ubwira el tesoro abisirayeli de Dios. ubutunzi Pueden bw'imana tomar asiento si tienen la bondad. murashobora gufata ibyicaro byanyu Ese tesoro ubwo butunzi bw'imana es ese pueblo hebreo, ni iri hanga ry'abaheburayo en donde aquí nos dice en este mensaje aho ngaha tubwirwa mwa el buno llamado final de butumwa las 12 tribus de Israel. bwitwa ngo umuhamagaro wa nyuma w'imiryango 12 ya isirayeli Fue predicado el 19 de marzo bwigishijwe del 18 z'ukwa 2017 gatatu 2017 aquí Puerto ngaka Rico. ye Puerto Rico Dice: aravuga las ngo tribus del norte imiryango yo mu buraruko yabandanije isenga ibigirwamana n'imiryango yashinze ibimasa bibiri bya zahabu kimwe idani ikindi beteri kandi ibyo nibyo byatumye imiryango yo mu buraruko igira ibibazo kandi ibyo bibazo ibyo bimasa bya zahabu byazaniye ibibazo ihanga ry'abaheburayo kandi turabona yuko no mu gihe cy'umwami Yerobowamu ari we yari umwami wo mu miryango 10 yo mu buraruko ariyo yacitsemo kubiri kubera icyaha cya Salomo cyacu cyo gusenga ibigirwamana. Rero murabe ngaha mu bami abami ba mbere haratwereka impamvu Imana yashavuye ishavurira Salomo. Murabe abami ba mbere 11 umurongo wa mbere. Kandi umwami Salomo yagomwa abanyamahangakazi benshi udashize n'umukobwa wa Farawo yari asanganwe, nibo banyamowabukazi, abamonikazi, n'abanyedomukazi, n'abasidonikazi, n'abahetikazi bo mu mahanga uhoraho yari yarabujije abisirayeli ati ntumuze musabirane nabo ntibaze basabirane namwe, kuko bohava bahindura imitima yanyu mugakurikira ibigirwamana byabo. Ariko Salomo yifatanya nabo akaramata kubwo kubagomwa. Yari afise abagore 700 n'abamikazi bwite n'abandi 300 mu buryo bw'inshoreke. Nuko abagore biwe bamuhuvye umutima, kandi amaze gusaza abagore biwe baciye bakwegera umutima wiwe ku zindi mana, nuko umutima wiwe ntiwaba ugitunganira uhoraho Imana yiwe nk'uwa se Dawidi, inyenyeri ya Dawidi ibubafu. Kuko Salomo yakurikiye Ashitoreti imanakazi y'Abasidoni na Milikomu ca kizira c'ubuyobe c'Abamori. Aha iburyo yandika ngo Ashitoreti, ndetse kandi yandika ngo Milikomu bingana Maroke.
e hizo Salomón lo malo uko niko salomo yakoze ibyo uhoraho abona ko ari bibi, cumplidamente a Jehová. ntiyayoboka uhoraho rwose nka se dawidi, inyenyeri ya dawidi ngaho ibubamfu. Entonces edificó Salomón Bukeye un Salomo lugar alto a ataba Jehová, ku mpinga y'umusozi werekeye i Yerusalemu igitabo ca en el monte que está Kemoshi, enfrente de ca Jerusalén. kizira c'ubuyobe c'abanyamowabu bo ni ca Moroki, ca kizira c'ubuyobe c'abamoni. Uko niko yagiriye abagore biwe bose b'abanyamahangakazi bagahora bosereza imibavu ibyo bigirwamana by'iwabo bakabiha ibimazi. Maze uhoraho arakira Salomo kuko umutima wiwe wavuye kuri we, kandi uhoraho Imana y'Abisirayeli ari we yari yaramwiyeretse ibihekangabo kabiri. Bapfuyandika ngo ibihekangabo kabiri, kandi yari yaramutesheje ibyo ngo ntaza akurikire izindi mana, ariko ntiyumvire icyo uhoraho yamubwiye. Nicyo cyatumye uhoraho abarira Salomo ati, ko wakoze ibyo ntiwitondere isezerano ryanjye n'amabwirizwa yanjye nakugeze, sinzogenda ntagushikuye ubwami nkabuha umusabyi wawe. Aho ibubapfu yandika ngo umusabyi wawe, mugabo sinzobikora ku ngoma yawe ku bwa so Dawidi, ariko nzobushikura umwana wawe. Nawe nyine sinzomushikura ubwami bwose, ariko nzomusigariza umuryango umwe ku bwa Dawidi umusabyi wanje no ku bwa Yerusalemu natoranije. Ibubapfu yandika Dawidi, yandika kandi Yerusalemu. Maze uhoraho ahagurukira Salomo, ahagurukiriza Salomo umugwanizi niwe Hadadi umunyedomu, yari uwo mu nzu y'umwami wa Edomu. Aho hepfo muri marge mu murongo yanditse ngo Hadadi ukomoka muri Esawu, mwene wabo n'umushumba wa Isirayeli. Génesis 27, 26 al 37. Tanguriro 27:23 kuza ku 37. Descendiente de Saúl, Hadadi ukomoka muri Esawu, hermano y siervo de Israel. mwene wabo n'umushumba umusuku Ahora wa miren, estoy Isirayeli. diciendo, y Rero ahora murabe bananya kuvuga ngo rero turabona el reino fue dividido en yuko dos ubwami partes. bwacitsemwo kubiri, imiryango 10 yo mu buraruko, imiryango 2 yo mu bwami bwo mu manuko, ubwami bwa Yuda. Iyo miryango igizwe na Yuda na hamwe na Benyamini. Cyo gituma tubona yuko hanyuma babwita ubwami bwa Yuda canke ubwami bwo mu manuko, hanyuma imiryango 10 nayo yitwa ubwami bwa Isirayeli. Ahí en el mismo capítulo 11, Ngaho mu gice cy'ene ca 11 en el verso 26, miren, ku murongo wa 46 murabe dice haravuga, también Jeroboam, hijo de Nabat, maze Yerobowamu mwene Nebati Sereda, umwefurayimu w'Isereda, umusavyi w'umwami Salomo, ven ustedes, ivyo murabe namwe yari yarabivuze el Señor umwami que le iba a dar ko yari el reino, kuzobuha, iba a romper el reino y se lo iba a dar ko yari guca mu kabiri ubwo bwami akabuha umusavyi ese wiwe. siervo. Rero uno musavyi nguyu ariwe Fue Jeroboam, hijo de Nabat, yabuhaye efrateo, mwene Nebati umwefurayimu w'Isereda. Aho ibubapfu yandika ngo Efra bingana Efraín, Efurayimu. siervo de Salomón, cuya madre se Umusavyi llamaba w'umwami Salomo Zeruwa, nawe aramugarariza nyina yari umupfakazi alzó su yitwa mano Zeruwa. contra el rey. Ivyamuteye kugarariza umwami byatanguye bitya: Salomo yeruko arubaka ibiro asana n'ikirengero c'uruzitiro rw'igisagara ca se Dawidi. Kandi Yerobowamu uwo yari umuntu w'umuhinga, nuko Salomo abonye uwo musore ko ari umukozi w'umunyamwete, amugira umukoresha w'ibikebere byose by'abo mu muryango wa Yosefu. Maze umunsi urizina Yerobowamu avuye Yerusalemu, Ahiya w'Ishilo umuvugishwa n'Imana ahwanira nawe mu nzira, kandi Ahiya yari yambaye umwambaro musha, nuko bari ngaho bonyene mu gahinga uko ari babiri. Maze Ahiya afata uwo mwambaro musha yari yambaye, awutaburamwo ibitabu 12. Aho iburyo yandika ngo umwambaro
bingana imiryango 12 ya Isirayeli. Abarira Yerobowamu ati niwabiri ibitabo 10 kuko uko ari kuhoraho Imana y'Abisirayeli igize. Ngaho Imana yari kirashitsa ivyo yabwiye hariya Salomo ngo agiye gutabura ubwami abukure mu maboko ya Salomo aguhemwe imiryango 10 ngo ariko we azomusigarana umuryango umwe ngo ku bwa Dawidi umusavyi wiwe. Nukuvuga ngo yari kusigarana umuryango umwe ari wo wa Yuda hamwe n'uwa Benyamini. Ni kuvuga ngo Salomo yari kusigarana uwo muryango ari wo umwana wiwe Yerobowamu yasigaranye. Ngo ku bwa Dawidi umusavyi wiwe azosigarana umuryango umwe no ku bwa Yerusalemu umugwa yitoranirije mu miryango yose y'Abisirayeli. Ngo bitewe nuko bamutaye bakaja gusenga Shitoreti imana kazi y'Abasidoni na Kemoshi imana y'Abanyamowabu na Mirokomu imana y'Abamoni ntibagendere mu nzira ziwe ngo bakora ibyo abona ko bibereye bitondera amabwirizwa yiwe n'ivyagezwe vyiwe nk'uko Dawidi se wa Salomo yagenda aca kuri nyene ya Dawidi bubavu. Ngo ariko ntazo munyago bwami bwose ngo azomureka akomeze kuba umwami imisi yose azomara. Ngo ku bwa Dawidi umusavyi wiwe yitoranirije ngo kuko we yitondera ivyagezwe vyiwe n'amabwirizwa yiwe. Ngo ariko bwa bwami azobunyaga umwana wiwe abohe wewe nibwo ya miryango 10 ngo yamara uwo mwana wiwe azomuha umuryango umwe no kuvuga Yerobowamu ngo kugira ngo umusavyi wiwe Dawidi azahora ritara imbere yiwe Yerusalemu ngo wamugwa yitoranirije ngo asharize izina ashire izina ryiwe. Ngo maze wewe azokwabira mwibuke ko muri ubwo bwami bwa Mesiya Uhoraho azoba umwe niko ivyanditswe bivuga n'izina ryiwe rizoba rimwe kuko we niwe azoba aganje amahanga yose biciye kandi azoganza amahanga yose. Ngo maze wewe azokwabira aguye kuganza nk'uko umutima wawe ugomba kose ngo kandi uzoba umwami w'Abisirayeli. Ngo none rero niwumvira ivyo azokorera byose ukagendera mu nzira ziwe ngo ugakora ibyo abona ko bibereye ukitondera amabwirizwa yiwe n'ivyagezwe vyiwe ngo nk'uko Dawidi umusavyi wiwe yagenza ngo nuko azobana nawe ngo agushingira inzu itazovaho nk'iyo yashingiye Dawidi ngo kandi azoguha Abisirayeli. We ngaho yanditse bubafu amaja hejuru ti imiryango yandika kandi ngo bazoragwa mu mwuzure kuvuga ngo igihe bari kurenga ikigeragezo umuryango wiwe ubwami bwiwe bwari guca bwemerwa. Ngo nuko azotituza urubyaro rwa Dawidi ngo aruhoye ibyo ngo ariko si ugushitsa ibihe byose. Nuko Salomo arondera ingene yo kwica Yerobowamu ariko Yerobowamu ava hasi ahungira muri Egiputa kwa Shishaki umwami wa Egiputa agumayo gushitsa Salomo atanze. Murabe mu gice ca 12 mu bami ba mbere ngaho aratubwira ku vyo Yerobowamu yakoze ariko ashinga ivyo bishushanyo vya zahabu. Mu gice ca 12 mu bami ba mbere umurongo wa 16 haravuga ngo maze Abisirayeli bose babonye yuko umwami yanse ko bemerera baramubarira bati Dawidi hari ico tumwegako eka nta mugabane dufise kuri mwene Isayi yemwe Bisirayeli hogi twitahire imuhira nawe Dawidi urimenya mwe n'uruvyaro rwawe. Nuko Abisirayeli baritahira basubira iwabo. Ariko Abisirayeli baba mu bisagara by'Ubuyuda abobo Rehobowamu arabaganza. Bukeye umwami Rehobowamu arungika Adoramu ariwe yagaba ivy'abanyabikebere. Abisirayeli bose bamutera amabuye arapfa. Umwami Rehobowamu avyumvisa ca arakwakwanya yurira umukogote wiwe ahungiye i Yerusalemu. Uko niko Abisirayeli bagareje inzu ya Dawidi gushitsa na bugingo n'ubu.
maze abisirayeli bose bumvise yuko yerobowamu yagarutse batuma kumuhamagara ngo aze mu ikoraniro ryabo, baca baramwimika abo mwami w'abisirayeli bose, ntihaba hakigira usaba ab'inzu ya dawidi atari umuryango wa yuda gusa. ariko rehobowamu ashitse i yerusalemu akoranya umuryango wose w'abayuda n'umuryango w'ababenyamini, bakorana ari ingabo z'abahizi 180 bo gutera ab'inzu y'abisirayeli ngo bagarukanire Rehobowamu mwene Salomo igihugu. Rero murabe ngaha baciye baja hamwe umuryango wa Yuda n'uw'Abenyamini, nuko baraba abagwanye intwari, kandi murabe bari bagiye kugaba igitero kuri iryo miryango 10 yo mu buraruko kugira ngo bagarukanire ubwo bwami, babugarukanire Robowamu, ni kuvuga ngo bakubwami bwahawe Yerobowamu kugira ngo habo ubwami bumwe gusa. Murabe icipfuzo c'umwana wa Dawidi Robowamu cari uko ubwo bwami butocikamwo kubiri, ko bwoja hamwe, kandi ico cipfuzo naco nyene cipfuzo kuherezo ry'ibihe ukomoka kuri Dawidi azoba afise muri uwo muryango. Kandi muri Ezekiyeli turaza kuraba hanyuma aho ivyo bizohindukira ukuri. Izo nkoni zibiri zizosubira kandi zibe mu kuboko k'umuvugishwa. Nivyo yashaka rero Robowamu yari afise icipfuzo ciza, kuko kubwo kwimikwa gushigwaho kubwo bwami bwa Mesiya, imiryango 10 yo mu buraruko hamwe n'iyo miryango 2 yo mu bumanuko yatereza kuba iri hamwe, iri mu bwami bumwe. Aho rero abonye yuko yacitsemwo kubiri, yarazi yuko ubwo bwami butari gushobora kwimikwa canke ngo bubandanye ubwo bwami buri hamwe nko mu minsi ya Dawidi. Murabe we ngaha bandanya avuga ngo ku murongo wa 22 ni mu gice ca 12 mu bami ba mbere, maze ijambo ry'Imana riza kuri Shemaya umuntu w'Imana riti, barira Rehobowamu mwene Salomo umwami w'Abayuda n'abo mu muryango w'Abayuda bose n'uwa Benyamini n'abandi bantu bose, atuko niko warahagize ngo ntimuze muduge kugwanya biwanyu b'Abisirayeli, ngo nimwitahire umuntu wese asubiriwe, ngo kuko ivyabaye vyavuye kuri jewe. Murabe iryo ryari itegeko ry'Imana, ivyo yari yavuze hariya yuko ubwo bwami buzocikamwo kubiri, ko buzocikamwo kubiri. Hanyuma imiryango 10 igahabwa umushumba, umusuku wa Salomo, ari we yari Yerobowamu. Kandi ntibari gushobora gukuraho iryo jambo Robowamu umwana wa Salomo, kuko ibyo byari ivy'Imana yari yavuze ko bizoba. Ariko ko kuherezo ry'ibihe kwizo nkoni zibiri zari kuba zifatani ziri hamwe mu kuboko k'umuvugishwa, mu maboko y'umuntu. Nivyo rero Yerobowamu yaragiye gukora ngaho, nuko bumvira ijambo ry'Uhoraho baritahira nk'uko Uhoraho yavuze, kuko ni vyiza kuba uwumvira kandi ugakora wisunze ivy'Imana yavuze mu ijambo ryayo. Rero bananyavuga ku murongo wa 55, maze Yerobowamu yubaka Ishekemu mu mugambi w'Abayefurayimu abayo, hanyuma avayo yubaka Ipenuweli. Maze Yerobowamu yivuganya mu mutima aterega igihugu kizohava cisubira kuba inzu ya Dawidi. Aba bantu nibakomeza kuduga Yerusalemu gutangira ibimazi mu ngoro y'Uhoraho, imitima yabo izosubira kuri shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, abaheze banyice bisubirire kuri we. Murabe icipfuzo kibi aho yagize Yerobowamu. Rehobowamu umwami araheza yegera inama, ni kuvuga
ya- ya- en ese consejo, yarigiriye inama hizo muri el izo rey 2 becerros de mpanuro oro y dijo al umwami pueblo, umwami yigira inama izquierda acurisha pide ibishushanyo dos becerros. by'amamasa Y dijo el bibiri Bastante mw'izahabu habéis subido abarira a abantu Jerusalén, aterega he aquí tus biragoye dioses, kwama oh muduga Israel, Yerusalemu los cuales ehera te hicieron abangizi subir imana de la tierra zanyu de zabakuye Egipto, mu gihugu ca y puso Egiputa uno en yemwe Betel, Abisirayeli y maze el otro kimwe agishinga i Beteli en Dan. ikindi i Dani y esto fue causa de ico pecado, kintu porque el gihindukira pueblo abantu iba a icaha orar delante de kuko uno bagenda hasta kucikubita imbere Dan. bakarinda bashika Ahora vean no ustedes, kuci Dani rero murabe No namwe se cumplió aho por eso ntihashikijwe que hizo ku Jeroboam. bw'ibyo Yerobowamu Se yakoze cumplió lo que le había dicho ntihashikijwe ibyo ahí a Jeroboam yari en el yabwiye capítulo Yerobowamu hariya mu 11, gice ca 11 verso umurongo 38, wa 38 porque no siguió kuko los atakurikije estatutos y los mandamientos amabwirizwa n'ivyashinzwe los cuales había seguido David, arivyo Dawidi yari yakurikije y no fue kandi adoptada ntabwo su dinastía. umuryango Por eso wiwe que hizo ahí. warazwe mu mwuzuro ku bw'ibyo Ahora yakoze aho Sigue aquí rero diciendo, muraba aha bandanya avuga ngo estoy en el mensaje ndi mu del butumwa llamado final de umuhamagaro las wa doce nyuma tribus de w'imiryango Israel. 12 ya Isirayeli abana kuvuga ngo Pero la promesa ariko que van a ser isezerano unidas ni las uko 10 imiryango tribus 10 del norte izofatikana con la izoja tribu hamwe de n'imiryango ibiri con la yo mu tribu de manuko Benjamín, umuryango la wa tribu de Benyamini Judá. n'umuryango wa Yuda Y va por consiguiente kandi mu yandi a ser majambo restaurado el reino de ubwami bwa David, Dawidi el trono de buzogarurwa David. n'intebe y'ubwami ya A las Dawidi 10 tribus del imiryango norte 10 yo mu se buraruko llaman también yitwa las tribus kandi perdidas de imiryango Israel, yazimiye ya Isirayeli porque fueron esparcidas kuko por diferentes yarasanzaye mu naciones bihugu y hasta bitandukanye perdieron su ndetse identidad como tribus. baranatakaje ikibaranga nk'imiryango encontramos cyo que gituma para tubona el yuko tiempo mu gihe final, ca nyuma Ese es el tesoro ubwo nibwo escondido butunzi bwanyegejwe que el Señor encontró, umwami luego lo guardó. yabonye hanyuma Y para este arabubika tiempo mwa kino final, gihe él ca nyuma llamará y rero buscará azohamagara todos los yegeranye que forman parte de ese tesoro escondido ibintu de San byose Mateo yagiye aratora capítulo bw'ubu butunzi bwasanzaye muri Mateyo 44. 13:24 reka dusome ico canditswe de San Mateo, muri Matayo capítulo igice 13, ca en donde 13 allí aho dice, ngaho hatubwira verso 44, murongo wa 44 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla ubwami bwo mu ijuru busa n'izahabu zanyegejwe mu itongo y lo esconde de iburyo nuevo. yandika ngo Isirayeli Y gozoso umuntu por ello va yazubutse y ko vende todo lo que arazihisha tiene aragenda y compra umunezero umutera aquel gushora campo. ibyo afise byose agura Y escribe iryo Apocalipsis tongo 11, yandika ibyandiko 11 15 kugeza ku 19. Ahora miren aquí también rero murabe no ngaha naho en nyene el libro de los mu gitabo sellos cimatanijwe nos dice en la página haratubwira ku rupapuro rw'amajana 463 463 abajo hepfo dice, aravuga entonces Dios se acordó, nuko Imana iribuka pero ariko ahora vamos a ver aquí, reka turabe hano vamos a ir un poquito más arriba, reka duhere haruguru gato ahí donde él terminó de leer esa aho yarahejeje escritura, gusoma ico canditswe la que acabamos de leer. duhejeje Miren, gusoma murabe vamos a ir un poquito más reka arriba, donde twegere termina haruguru la gato escritura allí de Primera de ahasozererwa Reyes ico 12, canditswe 25 nyene al co 30, mu dice, bami "Entienden 12:30 cómo muratahura ingene fue el pueblo byagenze de Betel, yashize igishushanyo donde estaba la Beteli tribu de Efraín, ahari hari umuryango wa Efurayimu y el otro en ikindi Dan. naco idani Y luego la gente hanyuma salía a abantu adorar estos baza ídolos. gusenga ivyo Y bigirwamana ahora acá rero estamos ngaha casi turi en la edad del hafi milenio. mu gihe c'ikimpumbi Encima de hejuru casi ya la edad hafi del mu gihe milenio, c'ikimpumbi en la gran yandika ngo tribulación. umubabaro mwinshi Y a la izquierda ibubafu escribe yandika Efraín, ngo Efurayimu en el margen. mu murongo Y Dios todavía se kandi acuerda de Imana aquel no pecado. biracibuka ico caha Ellos no están bobo mencionados con las tribus. ntibafatwa nk'imiryango Igual como cubahiro él se acuerda de las nk'uko promesas yibuka buenas, n'amasezerano meza también se acuerda vyongeye de iribuka lo malo. n'ibibi n'amasezerano Creo mabi que nimwibaze ngo Dios se olvida Imana iribagira de las cosas ibintu malas que bibi han hecho bakoze las personas abantu en contra del bagwanya programa de integura umugambi w'Imana Por eso es cyo gituma rero bagenzi
nizera kandi buri gihe namye nshaka kugumana n'ijambo ntitaye ngo ryoba rigaragara nabi gute. Rero bobo ntibigeze biyumvira ibyo, ahubwo biyumvira ati tuzocika byiza. Ariko hano muri kino gihe cy'ikimpumbi turabona yuko igihe imiryango yari kiradondagurwa ivugwa, bo barakuwemwo kuko basenze ibigirwamana, ari byo Imana yari yaciriye ku rubanza. Mbega ntiyavuze kandi ko yanka aba Nikorayiti hamwe n'urya Yezebeli itandukanye n'ibintu nk'ibyo. Mbega ntiyavuze byongeye yuko izokwica abakobwa ba Yezebeli kabicisha urupfu, ariko ari gutandukanya na burundu no kugaragara kwayo. Ntiwizigire ibintu nk'ibyo naho byogenda bite, ahubwo itandukanye nabyo. Nuko Imana rero yarabyibutse, ariko mwabonye yuko amazina yaterezwa kuba yarafuswe kubera iki? Kuko mu ijuru ryose nta kimazi cy'ukuri cyari gihari kugira ngo bashikanire mpwemu yera kugira ngo ashobore kubona ibyo bintu. Ariko uko biri kose babikoze nk'uko mu bwenge bwabo bwikunda bumeze, ariko bashaka. Ariko mu kimpumbi ho yabibonye biri mu rutonde rutunganye muri Ezekiyeli igice cya 48 ndetse no mu byesho 14. Yohana yababonye bari mu rutonde rutunganye rw'imiryango. Nibyo none byagenze bite? Nibuke yaravuze ngo munsi y'ijuru, ayo bapfuye yandika ngo maja hejuru ngo munsi y'ijuru. Amazina yabo azofutwa ku rutonde rw'imiryango kubera ko bari munsi y'ijuru, kandi 1400 n'ubu baracari mu urwo rutonde. Nivyo, ariko bo barahumishijwe, kandi bari bafise ibimazi vy'ibimasa hamwe n'amasuguru y'impene. Rero murabe, we yafuse amazina yabo munsi y'ijuru. Ariko ku bijanye n'abanyamahanga, mu gihe ca mpwemu yera hagize umuntu agacumura kuri ibyo, izina ryiwe ryazimanganwa burundu mu gitabo c'ubugingo. Rero aho iburyo yandika ngo igitabo c'ubugingo. Nuko rero ntaronka imbabazi mwino se nizoza. Nivyo aho niho natwe rero twisanze. Isirayeli yari mu bimazi vy'imyaga z'intama n'amasuguro y'impene, bo bari bafise ikibanza kubera ko bari hano. Ariko imiryango 12, imiryango 2 yari bura ntiyashobora kubamwo. Igihe ahamagara 1400 n'ubu bakibura. Nivyo nta nubwo bavugwamwo, ahubwo Yosefu na Lewi nibo bashizwe mu bibanza byabo. Aho namwe murashobora kwibona neza. Hariya naho bakora ibinjana n'ibinjana vy'imyaka barondera iryo sezerano. Murabe bobo baregereje mu gihe c'umubaro mwinshi. Rero Imana igiye kwiyo nkumi, ariho yari umugore mwiza, ariko nta mavuta yari afise mu itara ryiwe, kandi yo izomweza mu gatotezo. Nuko kubw'iyo mpamvu nyene icishiraho iyo miryango 2 ikayeza mu gihe c'umubabaro mwinshi, kuko mu by'ukuri ni igihe co kwezwa, ni urubanza. Aho yandika ngo ntibifise igitigiri c'umwihariko. Rubafu niho yavyanditse. Iburyo yandika ngo, aho yanditse ngo imiryango 2 ica umubabaro mwinshi. Inkumi z'ibijuju ni igishushanyo urugero. Mwibuke ko iyo miryango yasanzaye, imiryango 12 yasanzaye ku mumbe w'isi wose. Nuko rero ngaha hagaragara 1400 inyuma yo kwegeranya kwa Isirayeli, ndetse hakagaragara nk'inkumi z'ibijuju bamaze kwezwa bafise imyambaro impuzu zera. Mbega nyene bitunganye, no kuvuga teofania zabo. Rero mwibuke cyo gituma bazuka nyuma y'umubabaro mwinshi. Bitari uko batabaye bafise impuzu zera ntiboshobora kuzuka. Ariko murabona yuko inkumi z'ibijuju
zozo después del milenio. zizuka nyuma y'ikimpumbi. Ahora, vemos ahí, Rero aho turabona vamos a decir, sin contar los Katuvuge. incrédulos, tudaharuye abatizera, aho turabona imigwi itatu. está la novia, Hariho umugeni, están hariho los 144.000 ibihumbi 144, y están hariho kandi n'inkumi z'ibijuju. ahora de las tribus, Rero mu miryango, solamente 2 tribus imiryango son las que están ibiri gusa identificadas niyo y ifatwa más identificadas allí en Israel. niyo igaragara, niyo iboneka cyane hariya muri Isirayeli. Cuán perfecto es, cuán Mbe nyene bitunganye, mbe nyene ari vyiza. Irindi sano ni mu gihe c'umubaro wa Yakobo. We yari yakosheje aca mu gihe co gutunganywa, kuko yaregiriye nabi mwene wabo Esawu. Yari yamuhenze kugira ngo aronke umugisha w'abana b'imfura, ariko vyabaye ngombwa yuko aca mu gihe co kwezwa, imbere yuko izina ryiwe rihinduka rikareka kuba Yakobo akaba Isirayeli. Ivyo navyo nyene n'urugero rw'Imana uyu munsi. Ari bapfuyandika ngo Yakobo bingana Isirayeli. Rero mwibuke ko vyongeye azohindurirwa iryo zina, Isirayeli nayo nyene izohindurirwa iryo zina. Rero habana njya avuga, mwabona utuba turiko turasomamwo, kandi hamwe n'ubwo bukozi mbere gato mw'ubwo butumwa, mw'ubwo bukozi bw'imyelayo ibiri, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya mu gihe ca nyuma, imyelayo ibiri yo mu Vyeshu igice ca 11 umurongo wa 1 kugeza ku 11 na Zekariya 4 umurongo wa 1 kugeza ku 14, aho turafise ukwishurwa kw'Imana kw'ingene we azokwegeranya ubutunzi bwanyegejwe, azobwegeranya abona abayuda. Ico gituma twasomye mu ntango mu gice ca 19 umurongo wa 5 mu Kuvayo, aho Imana yavuze ngo mwebwe muri ubutunzi bwanje, ubutunzi bwasanzaye bwanyegejwe mu mahanga yose. Ni urubyaro rwa Isirayeli, urubyaro rwa Aburahamu n'abayuda basanzaye mu isi yose. Kandi igice gikomeye cyane c'ubwo butunzi ni 144 by'abaheburayo, 12 bya buri muryango. Nico gituma aribo bazoba bari mu kimpumbi bameze nk'inkone, bari kubakorera umwami n'umwamikazi, bakorera umwana wa Dawidi. Umwami yasezereje ubwoko bw'Abaheburayo umuganwa w'amahoro ukomoka mu mwami Dawidi, ari wazokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kandi azogarura ubwami bwa Dawidi. Rero mu by'ukuri benshi muri izo nkone twarabamenye canke barazwi, canke bamwe bari hafi kumenyekana, kuko umugeni mu kuba ari wazoganza. Murabe namwe uko biri kose azomenya. Murabe muri Ezekiyeli igice ca 34 murongo 15, verso 11 en adelante dice, murongo 11 kabandani, Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis uko niko nzomenya intama zanje kandi nzozicungura, ndazikura ahantu hose zasanzariye ku munsi w'ibipfungu no mwijima. Y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Nzoziragira mu canya ciza kandi ku mpinga z'imisozi miremire y'Ubwisirayeli niho zizogira umugutu. Aho niho zizovyagira ziri umugutu mwiza, zirishe mu canya c'ubwatsi buremvye ku misozi y'Ubwisirayeli. Ni jewe ubwanje nzokwiragira intama zanje, ndazivyagize ni ko haraho umwami agize. Y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor Dios. Dice Jehová el Señor, niko hari umwami agize, nzorondera iyazimiye ngarukane iyahuvye, nunge ivunitse, nsindagize igwaye, izivyibushe n'izikomeye ndazibugeke.
zose nzoziragira mu buryo buroranye kandi nawe mukuku wanje uko niko umwami uhoraho agize ati rabangira nca urubanza hagati y'ibitungwa n'ibindi, hagati y'imfizi n'intama n'iz'impene. mbega mubyita icoroshe iyo murishije umugutu mwiza ngo mwari mushigaje mukawutakangisha inzara, canke iyo mushotse amazi y'umusarara ayo mwari mushigaje mukayaca iyondoyondo. maze intama zanje zo zisigaye zirya ivy'inzara zanyu zatakanze zigashoka ay'inzara yanyu zaciye iyondoyondo. nuko rero uko niko umwami uhoraho azibariye ati jewe nyene ngera nce urubanza hagati y'ibitungwa bivyibushe n'ibindi binanutse, ko muzisitisha imbavu n'ibitugu, izigwaye zose mukazisunikisha amahembe yanyu gushitsa muzisanzarije kure. aha niho hasanzaye rero iyo miryango yose yo mu buraruko, imiryango yo mu buraruko kubwo ugukandamizwa bagiriwe. nico gituma ngira nkize umukuku wanje ngo ntubukiba inyagano ukundi, kandi nce urubanza hagati y'ibitungwa n'ibindi. ibubapfu yandika ngo umwungere, nzoziha umwungere umwe nawe azoziragira, niwe musavye wanje Dawidi azoziragira abo umwungere wazo. yandika ngo umwungere, yandika Dawidi kuko ni umwana wa Dawidi, niwe bundi bushasha azoba azifise ukuboko kwiwe, bimwe Yerobowamu yashaka gukora hariya. nanje uhoraho nzoba imana yazo, n'umusavyi wanje Dawidi azoba asega muri zo. ni jewe uhoraho mbivuze. yandika ngo Dawidi rero we imana mu gutanga isezerano yuko bundi bushasha ubwo bwami buzokongera kubaho, iyo miryango ikaragirwa bundi bushasha na Dawidi nk'uko ijambo ryavuzwe, kugira ngo ubwo bwami bucikemwo kubiri kandi bigashitswa vyongeye no mu kuvuga ijambo, aho iyo miryango 10 yo mu buraruko n'imiryango yo mu bumanuko izoba ifataniye hamwe. ivyo navyo nyene bizoba ukuri, kandi hazoshobora kuzokongera kwimika ubundi bushasha ubwo bwami n'intebe bwami ya Dawidi. kandi nzosezerana nabo isezerano ry'amahoro. ibubapfu yandika ngo isezerano ry'amahoro. kandi nzoherengeteza ibikoko by'inkazi mu gihugu, maze zizokwibera amahoro mu gahinga, ziryame mu mashamba. nzoziha umugisha hamwe n'uturambi duherereye ku musozi wanje, kandi nzorekura imvura mu gihe cayo, hazogwa imvura ihesha umugisha. maze igiti co mw'ishamba kizokwama, isi yimbuka ivyimburo vyayo, nazo zizokwibera amahoro mu gihugu cazo. kandi zizomenya yuko jewe ndi uhoraho, igihe nzoba maze kuvuna ibiti vy'igogo zambitswe no kuzirokora mu maboko y'abazihinduye abaja. ntizizokongera kuba inyagano z'abanyamahanga ukundi, canke ibikoko byo kwisi ngo bizirotse, ariko zizokwibera amahoro atakiziteye ubwoba. nzozimereza umuyigwe w'agahagarika, kandi ntizizosubizwa kumagwa n'inzara mu gihugu, kandi gutetezwa n'abanyamahanga ukundi. maze zizomenya yuko jewe uhoraho imana yazo ndi kumwe nazo, kandi ko ari abantu banje, nibo ab'inzu ya Isirayeli. niko uhoraho, niko mwami uhoraho agize. aho yandika ngo inzu ya Isirayeli, ndetse kandi yandika ngo imiryango 10. umwami uhoraho agize. kandi namwe ntama zanje mwantama z'icibare canje, muri abantu nanje ndi imana yanyu, niko uhoraho umwami agize. rero aravuga abananya kuvuga ngo uku kugarurwa kwarasezeranijwe muri Ezekiyeli igice ca 37 ndetse no mu gice ca 34 byarasezeranijwe. nuko rero ubu uzokwicara ku ntebe bwami ya Dawidi azoba ari Dawidi umwana wa Dawidi. reka tuce mu gice ca 37 naho murongo 15 murabe haravuga ngo aho hari isezerano
el resultado hamwe na resulta ingaruka de esa promesa. y'iryo Digo sezerano. a mi palabra de ijambo Jehová ry'uhoraho diciendo, ryongera kunzako capítulo igice 37, cya verso 37 15, mirongo 15 muri Ezekiyeli. Hijo de hombre, toma ahora un palo y itewe mwana escríbelo w'umuntu para abiri Judá inkoni uyandike kuti y ni para ya los Yuda hijos de Israel sus compañeros. n'abisirayeli Toma después el biherereje palo y kuri we. escribe en él wabiri iyindi para nkoni José uyandike kuti ni ya para Yosefu inkoni ya Efurayimu y para toda la casa n'inzu de yose Israel sus y'abisirayeli compañeros. biherereje kuri we. Ahora, rero en el verso 17 sigue ku diciendo, murongo wa 17 habaranye havuga ngo "Júntalos luego el uno con el uheze otro, uzungikanyemo para que inkoni imwe sean uno solo, kugira ngo y zihinduke imwe serán mu uno bwoko solo kwawe. en tu mano. Y cuando te pregunten los maze hijos de abantu tu pueblo b'ubwoko diciendo, bwanyu nibakubaza no nos bati enseñarás mbega qué te ntiwodusobanurira propones ibyo hacer?" Diles, "Así ha dicho ibyo Jehová el Señor. uko bigenze He aquí yo tomo el palo de uzubabwira uti José, uku que ni está en ku la mwami mano de uhoraho Efraín, agize tirabangira n'abiri inkoni ya Yosefu iri mu kuboko kwa Efurayimu n'imiryango y'abisirayeli yiherereje kuri we, maze mbungikanye n'inkoni ya Yuda mbagire inkoni imwe ngo babe umwe mu bwoko kwanje, ni ukuvuga mu kuboko k'umuvugishwa, kandi inkoni wanditseko zize zibe mu kuboko kwawe mu maso yawe, kuvuga ngo uzobona uwo azokwegeranya esos dos palos. izo nkoni O sea, zibiri, van a ver, ni ukuvuga ngo lo van a ver. bazobabona. ¿Recuerdan cuando mwibuke igihe en el libro de citas dice tuca imirongo havuga el reverendo William Branham, Revera William Branham allí aho en esa porción kuri uwo murongo de la página 22 wo ku rupapuro rwa 42 umurongo w'ijana na 76 dice, aravuga y allí están esos dos testigos, aho rero hari y ibyo cuando by'abana ellos bibiri, pregunten al kandi mundo bo por sus igihe bazoba bariko predicaciones barabaza y isi reúnan otra ubutumwa vez a bazoba los bariko judíos, baravuga bakongera bagakoraniza trayéndolos hamwe al abayuda arrepentimiento, bakabasubiza ku kwihana trayéndolos otra vez a que crean, bakabagarukana kandi ngo bizere. cuando vean a Jesucristo viniendo nibabona con la Yesu novia, Kristo aje ku mugeni ellos bo dirán, bazovuga bati mirad, aterega este ige es el ni Dios y'amana a quien yacu esperábamos. ige ni y'amana twari Este es él, turindiriye pero niwe, no viene por ellos, ariko él ntaje viene kuri por bo, su aje novia. kubw'umugeni wiwe. Y más abajo dice, hepfo gato la haravuga misma ngo cosa esos judíos van a tener ibyo el gran nyene tiempo de abayuda batalla bazogira antes de igihe la gikomeye venida, c'urugamba ahora de la imbere yo persecución, kuza rero, corriéndolos imbere otra yo vez a la gutotezwa patria natal. basubira kandi mu Los gihugu lleva a ellos con un c'inkomoko, montón de ovejas, abajana nk'isinzi otra vez al ry'intama, monte Carmelo, ubundi bushasha allá. ku musozi Karumeli Cuando el hariya. Señor Jesucristo igihe venga umwami por Yesu su Kristo nombre, aza ku mugeni y ellos lo wiwe vean a él, nabo ellos bakamubona dirán, bazovuga bati ese es el que hemos estado ugeni we esperando, twari ese turindiriye, es el que hemos ati esperado. nugeni we twari Allí turindiriye, está él. ni Él se hari levantará nguriya con sanidad we en su sangre. azohaguruka afise ugukiza mu maba Ahí yiwe. arriba escribe, ayo los bapfa judíos baja hejuru yandika ngo ven a abayuda Cristo babona viniendo por la noche. Kristo aje Cristo kubw'umugeni, es el ungido, el Kristo ni Mesías. umusigwa ni Mesiya. Moisés y Elías y sus Mose na Eliya predicaciones atormentan. ubutumwa bwabo bubabaza. Más arribita había escrito ahí también la visión de hepfo la gato carta. kandi yandika ngo iyerekwa Ahora ven y'ihema. ustedes, Rero murabe namwe ellos bobo van a ver bazobona esa obra ico gikorwa que ese descendiente de David uwo akomoka estaría muri haciendo Dawidi azoba ariko arakora en favor ku de bw'ineza esos dos palos. y'izo nkoni zibiri. Dice verso 21, y les dirá, Mirongo así ha mirongo na dicho rimwe, Jehová el maze Señor, uzobabwira que uti yo uku tomo niko a los hijos de Israel umwami de uhoraho las agize ati naciones irabangira a las nkura cuales abisirayeli mu fueron, y mahanga los recogeré bagiyemo de todas las partes, mbakoranirize y los hamwe traeré mbakuye ku mpande zose a su bashikane mu gihugu cabo bwite, y los haré una nación mbagira en la ihanga tierra, rimwe mu en gihugu los montes de ku Israel, misozi y un rey y'Ibwisirayeli, será a todos kandi ellos umwami por umwe rey. niwe azoba umwami Nunca más serán wabo dos bose, naciones, ntibazokongera nunca kuba más amahanga serán abiri divididos en dos ukundi, kandi ngo bagabanywemwo Ya ahí, ubwami no. bubiri ukundi, se aho volverá ntabwo bazokongera gucikamwo ese reino. kubiri, ubwo bwami ntibuzokongera Ni se gucikamo kubiri, contaminarán ya más con sus ntibazokongera ídolos, kwihumanisha con sus ibigirwamana abominaciones ukundi y con todas canke sus ibizira rebeliones, byabo y canke los ibicumuro salvaré byabo de todas byose, sus rebeliones ariko por las nzobarakura cuales mbakura pecaron, ahantu y los limpiaré, bibera y bakoreye me serán ibyaha por pueblo, mbatunganye, y yo a ellos uko niko por bazoba Dios. abantu banje nanje Al mbi estar imana yabo, mu el kuba Espíritu Santo encarnado, impwemu yera yambaye umubiri, no se permitirá ntabwo azokwemera, ntabwo bizoba la vyemewe idolatría. gusenga ibigirwamana.
Mi siervo David será kandi rey umusabyi wanje sobre dawidi ellos. azoba umwami Y a wabo la derecha David. iburyo yandika ngo dawidi Todos ellos bose tendrán un solo bazogira pastor, umwungeri umwe y andarán en mis kandi preceptos, bazogendera y mu mis byagezwe estatutos byanje guardarán, bitondera y los amabwirizwa pondrán yanje por obra. bayashitse Habitarán en la tierra bazoba mu que di a gihugu mi siervo nahaye Jacob, umusabyi wanje en el cual yakobo habitaron vuestros padres. aho En basekuruza ella baba habitarán ellos, baba sus aho hijos y los hijos basekuruza de sus baba hijos para siempre. niho bazoba n'abana babo n'abuzukuru babo ibihe Príncipe de bidashira ellos para siempre. kandi dawidi umusabyi Y a la wanje derecha David. azoba umwami wabo gushitsa ibihe bidashira Y haré con ellos iburyo yandika pacto ngo de dawidi paz. kandi Escribe ikigeretseko pacto de paz. nzosezerana Pacto bisezerano perfecto ry'amahoro será con iburyo yandika ngo ellos. isezerano Y ry'amahoro los estableceré ribabere y los isezerano multiplicaré, y ritazoshira pondré mi santuario entre ellos para siempre. nzohabegurira ndabagwize kandi ahera hanje nzohashinga hagati yabo gushitsa ibihe bidashira ihemba ryanje naryo rizoba kumwe nabo nanjye nzoba imana yabo nabo bazoba abantu banje maze amahanga azomenya yuko ari jewe uhoraho neza Ahora vean aquí ya. abisirayeli igihe ahera hanje hazoba hagati muri bo gucitse ibihe bitazoshira En la mano del rero aho turabona izo nkoni zibiri ziri mu kuboko kw'umuvugishwa rero aravuga abana yakuvuga ngo mwibuke igihe asezerana yuko dawidi azokwicara ku ntebe y'ubwami akaganza iyo bashatse kuvuga ukomoka mu mwami dawidi azokwicara ku ntebe y'ubwami ya dawidi kandi azoba afite icitiriro titire ya dawidi cyangwa umwana wa dawidi ku rupapuro rw'ijana na 42 de este libro muri kino gitabo de citas c'imirongo allí nos dice ngaho haratubwira 142 ijana na párrafos 42 umurongo wa 1274 12:74 dice haravuga ngo ahora cuando Jesús vino rero al igihe yesu mundo, yaza él ku isi vino en el nombre we de yaje tres hijos. mu izina ry'abana batatu umwana w'umuntu ari waramuvugishwa umwana w'imana n'umwana wa dawidi rero yabaye ngaha ku isi we ntiyigeze avuga ko yari umwana w'imana yavuze ngo ndi umwana w'umuntu Jehová mismo uhoraho llamó a ubwiwe Ezequiel en los yise profetas, ezekiyeli hijo del hombre, umuvugishwa porque él umwana tuvo que venir w'umuntu para cumplir la kuko escritura yaturoza como kuza profeta. kugira ngo ashitse Moisés icarizo dijo, nk'umuvugishwa "El Señor tu Dios levantará mose yaravuze un ngo profeta semejante a mí." uhoraho umwami imana azohagurutsa umuvugishwa ameze nkanje niyo mpamvu atari gushobora kuba umwana w'imana kuko yari umwana w'umuntu ijambo ryaje kumuvugishwa ari we yari ijambo muzuro wose umwana w'umuntu umuvugishwa mukuru ntihari umuvugishwa mukuru ahubwo umuvugishwa imana umwuzuro w'ubumana mu buryo bw'umubiri bwari buri muri we cyo gituma yari umwana w'umuntu rero mu myaka 2000 we twamumenye nk'umwana w'imana mu kimpumbazo bari umwana wa dawidi yicaye ku ntebe iburyo yandika ngo kimpumbi yandika kandi ngo intebe y'ubwami twese ibyo turabizi twebwe abizera ibyanditswe rero yesu yavuze yuko ku iherezo ry'iki gihe cy'ishengero turiko turabamwo yuko umwana w'umuntu azokwishura iyindi ncuro nka kwa kundi nyene mwabwa buryo nyene nk'uko vyabaye i sodomu iburyo yandika ngo umuvugishwa hejuru naho yandika ngo umwana w'umuntu umwana w'imana umwana wa dawidi mu nyigisho za bibiliya nazo bamushiriye mwaka gace k'ubutumwa aho yandika ngo umwana w'umuntu umuvugishwa umwana w'imana impwemu yera umwana wa dawidi umwami ijambo ryambaye umubiri mu muntu ariko ntiyabibandanije umwana wa Aburahamu ugutegeka by'ukuri ahabwa ubwami bw'Imana reka nabisubire mu mwana w'umuntu umuvugishwa umwana w'Imana muhemu yera umwana wa Dawidi umwami ijambo ryambaye umubiri mu umwana wa Aburahamu uguhabwa ubwami ahabwa ubwami bw'Imana papuro gucana 43 naho haratubwira murabe 12:77 haravuga ngo bafashe icyaritswe bagishinga i Washington nk'ikintu kimwe kidasanzwe shigeze gupimwa n'ubushakashatsi kigafotorwa ya nkingi y'umuriro nyene ya shusho nyene na kameremere bya binde byakura Israel muri Egiputa ibyo yandika ngo Logos
Yo creo que es ndizera yuko ari Yesu Kristo mu buryo bwa mpemu mu rugero rw'umwana w'Imana, kuko yiswe umwana w'umuntu igihe yaza ubwa mbere. ubu naho yiswe umwana w'Imana mu kimpumbi azoba ari umwana wa Dawidi. Yandika ngo ikimpumbi ibubamfu, hejuru ngaho yavuze ku nkingi y'umuriro yandika ngo inkingi y'umuriro ibubamfu. we yaraje umwana w'umuntu muvugishwa nk'uko byamuvuzwe ko ubu naho rero n'umwana w'Imana adasanzwe, ikurengeri ya Dawidi iburyo. mu kimpombe kidasanzwe, ikimpombe ibubamfu bundi bishasha kigiye kuza, uwazoba ari umwana wa Dawidi yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. hejuru yandika ngo umwana w'umuntu muvugishwa, umwana w'Imana muhemu, umwana wa Dawidi mu kimpumbi muhemu yambaye umubiri. rero mu kimpumbi murabe namwe azoba yambaye umubiri, kuko hagati mu ishengero azoba ariko arimikwa yambe ku gitsibo n'ishengero mugeni. Papuro gucana 34 tocimatanije haravuga ati namwe murabe rero igihe no mpemu yera dufise igihe azogera ubwo yambara umubiri uyari hagati muri twebwe ubunyene nameze nka mpemu yera. ico gituma ngaha avuga ko mu bihe by'ishengero mu kiringo c'ubuntu ino mpemu yari hagati mu ishengero biciye muri buri ntumwa mu mugabane umwe, ariko ku iherezo ry'ibihe yari kuba yambaye yari kwambara umubiri. yavuze ngo ni mu reka tubisome, ugera hagati muri twebwe ameze nka mpemu yera, niyo yagera ubwo yambara umubiri muri Yesu Kristo. uko no kuza kwa kabiri k'umwami nuko natwe tuzomwimika nk'umwami w'abami n'uganza abaganza muri Yesu Kristo, ni ukuvuga mu wugize ishengero ry'umwami azoba ariko arashitsa ukuza kwa kabiri k'umwami. kandi aho niho azokwimikwa. rero iyo mpemu niho izokwimikwa, kuko nta mpemu n'imwe ishobora kwimikwa, ariko iba itereza kubanza ikambara umubiri. rero hejuru yandika ngo mpemu yera yambaye umubiri. aha rero turamubona ari nk'umwana wa Dawidi, uyo mpemu yera yambaye umubiri aganje mu kimpumbi. rero turashobora kubona uwo ari we uwuzoba aganje ngaho mu kimpumbi. rero byongeye murabe no ku rupapuro rw'ijana na 48 mu gitabo Inyihanganire del libro de citas, mu gitabo c'imirongo párrafo umurongo 13-16, wa 13-16, página 148, párrafo papuro gujana 13-16. umurongo wa 13-16 aravuga ngo rero Yesu yaje mu mazina atatu: umwana w'umuntu, ari waramuvugishwa, umwana w'Imana, umwe yaca mu gihe c'ishengero, nuko umwana wa Dawidi. ariko hagati y'umwana w'Imana aho hejuru yandika ngo mpemu yera. ariko hagati y'umwana w'Imana n'umwana wa Dawidi, nk'uko biri muri Malaki 4 n'ibyanditswe byinshi, wazogaruka mu ishengero mu buryo bugaragara mu bantu, mu biremwa abantu, ameze nk'umuvugishwa. hejuru rero yandika uwo murongo: iyo wa 4, iyo wa 5, Mose wa 2, Mose Yesu wa 2. bafacapura ibuye rigumye imfuruka n'ibihe by'ishengero. hepfo y'ibihe by'ishengero yandika 1, hagati yandika 2, hanyuma mu ibiriko by'imfuruka yandika 3. hejuru naho yandika Yesu yaje mu mazina 3: umwana w'umuntu, umwana w'Imana, n'umwana wa Dawidi. umwana w'umuntu aca bishira hepfo murabe kuri 1. 2 ariho hari umwana w'Imana hari muri mpemu, aho ni mu bihe by'ishengero. ariko murabe ku iherezo ry'ibihe aza ari nk'umwana wa Dawidi. kandi twamaze kubona yuko ari urya mpemu yera yari mu bihe by'ishengero, ni ukuri arahetse akaza yambaye umubiri muri Yesu Kristo, afise icitiro yitwa umwana wa Dawidi. aho mu ibiriko by'imfuruka yandika ngo 3.
porque arriba los enumeró. kuko hejuru Uno, yabidondaguye hijo del hombre, rimwe umwana dos, hijo de w'umuntu Dios, kabiri tres, umwana hijo de w'imana David. gatatu umwana wa dawidi El 1 y el 2 están ahí. rimwe na entonces, kabiri claramente. bisa n'ibyatabutse Ahora, rero sigue diciendo aquí, aha bandanya en el avuga mensaje ngo que estamos leyendo, urabona un ubutumwa turi poquito más abajo kurasoma dice, en el hepfo mensaje de gato Espíritu de havuga ngo verdad, ubutumwa impwemu y'ukuri predicado en bwigishijwe Phoenix, Arizona, yigishije muri Phoenix Arizona de Norteamérica, muri el Amerika ya ruguru 18 de enero 18 z'ukwa mbere del 63, mu 63 mu 1963, 1963 párrafo ku rupapuro 43, rw'indwi dice, umurongo wa 43 haravuga ngo pueda que sea mi tiempo de byoshoboka partida akaba al arico gihe hogar. cyanze cyo kuja mu Parece rugo ser mucho de esa manera. byoboneka ari Si es así, alguien se levantará después de ari mí uko y bimeze llevará ari uwundi el muntu mensaje azohaguruka adelante. inyuma yanjye Él será una azobandanya persona ubutumwa rara. azoba ari umuntu Pero él se adasanzwe levantará después de ariko esto y azohaguruka llevará el inyuma mensaje y'ibyo adelante. ajana ubutumwa Ustedes bubandanye escúchenlo. namwe muze Mientras es mumwumvirize cultural. mu Quédese gihe con eso. abishingiye ku Ahora byanditswe miren, él gumana escribe allí, nos dejó un escrito, después de mí viene otro. ¿Cómo puede entregar esta espada a otro que lleva la verdad? Recuerden que de edad en edad, cada mensajero tuvo la porción correspondiente de su edad para traer la palabra, que es la espada, y la fue pasando a cada mensajero. Es el Espíritu Santo el que pasa esa espada, esa palabra. Vean que el que tiene acceso al libro de la verdad es el arcángel Gabriel. Y por consiguiente, él kandi mu yandi majambo da la we revelación niwe atanga uguhishurirwa en todos los kandi tiempos. Todavía allí, yatanze uguhishurirwa mu bihe byose murabe ngaho hariya muvugishwa Daniel turamubona ariko aratanga ko guhishurirwa rero ku iherezo ry'ibihe murabe namwe aha nibyo tugira dusome ¿cómo es que identifica ingene a quién es que y a quién Amenya se refiere cuando dice que uwo ari we le va uwo a ashatse entregar esa kuvuga espada a igihe otro? bivugwa yuko azoha iyo nkota ayihe ¿Dónde estaría uwundi ese otro? ka turabe uwo ari we ¿Qué estaría niwo wundi haciendo? azoba ari ¿Qué estaría llevando n'icyo a cabo? azoba ariko arakora Ese ibyo azoba ariko arakora que tiene la uwo espada de dos filos, azoba tiene afise que inkota cumplir. y'amugabiri Y mwa tiene kino que gihe estar cya nyuma consciente, vivo, kandi ategerezwa kuba mu yandi en majambo ari muzima ari hagati mu sencillo como ishengero eso, byorohe cyane para nk'uko poder llevar a cabo el cumplimiento kugira ngo ashobore gukora de lo que Dios ugushitswa prometió. kw'ivy'Imana yasezeranye aho kwizera ko kunyakurwa umugeni kugira ngo ajanwe mu mazimano ko bw'umwangazi w'intama nuko badamo ko ikimenyetso ibihumbi 144 kandi ibyo biba imbere y'umubabaro mwinshi ibyo biba imbere y'izuka mu yandi majambo atereza kuba ari intumwa iri hagati mu ishengero ifise ubwo bukozi bwa Yesu Mose na Eliya umwana w'umuntu asaranye n'abamarayika biwe kugira ngo akore ico gikorwa hagati mu ishengero mugeni abaho kwizera ko kunyakurwa aho rero nubwo kubwe burayi buzomubonera namba bazomubona nuko ategerezwa kuba ari hagati mu ishengero ari mu mubiri w'inyama ariko arakora ico gikorwa mwabonye nyine byose byoroshe byose biroroshe ariko gusa bihishurirwa ba bandi bamwe Imana yayisezerano para darle la fe de rapto y ser transformados. A los que no van a ser transformados no lo van a ver. Sigue diciendo él aquí. Abana yavuga ngo kuko yuko Revera William Branham yavuze yuko nyuma yiwe hazohaguruka uwundi muntu azobandanya ubutumwa nkuko nyuma y'intumwa ya mbere Pawulo hagurutse intumwa ya kabiri y'ishengero mu kindi gihe hanyuma mu gihe cya gatatu hagurutse iyindi ntumwa yabandanije ubutumwa inkuru nziza hanyuma haza ikindi igihe cya kane Imana ihagurutse iyindi ntumwa haje igihe cya gatanu igihe cya gatandatu igihe c'indwi aho Imana yahagurukije muri buri gihe intumwa ariyo yagiye arugurura buri gihe hanyuma mwa kino gihe cya nyuma integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo aratubwira yuko hazoza uwundi azobandanya ubutumwa nimwabona uwo wundi rero muzoca muronka guhishurirwa ko kibatarije c'indwi ijwi ry'Imana rizuba ririko riravuga biciye muri we iryo jwi ry'imituragaranuwe rizuba ririko riraduhishurira ivyanditswe ijambo ry'Imana ryo mu kino gihe cya nyuma kandi tuzoronka kwizera kudushoboza guhindurwa no kujana na Kristo mu buzima bwo mwagazi w'intama Revera William Branham yavuze yuko hazoza uwundi muntu nyuma yiwe aterezwa kuza uwo uyo we yariko ategurira inzira kuko we mu kuba
integuza y'umuntu kuko we n'integuza y'umuntu azoze nyuma yiwe. Kandi twarabwiwe yuko mu gushizwa kwiyerekwa gihema yuko hazoba hariko haratangazwa ibanga ry'ikimatanire c'indwi, hazoba hari imituragaro izo biriko iraturagarira hariya, hazoba ari ijwi ry'inkomezi. Nuko rero aho rero tuzoba turiko turamenya uwo yateguriye inzira, atuza kuba ari intumwa ibiriko iraba mwa kino gihe ca nyuma hagati mw'ishengero mu gushizwa kwiyerekwa gihema. Mbere gatabana nyavuga mw'ubu butumwa nyene ni marayika w'isezerano mpemu yera iyigaragaza mu gihe ca nyuma mu gushitswa kw'ivyasezeranijwe hamwe n'ivyateguriwe inzira na Revera William Branham, integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo, ari we yashizeko urufatiro gukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi kugira ngo ukuza kwiwe kumenywe n'ubutumwa yasaniye ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kubw'ivyo rero tube twiteguye, kuko umwanya wose umwami azova mu gihugu cyo tuvuganira, azoreka kuba umuherezi mukuru avuganira abizera, ahinduka intero mu muryango wa Yuda, umwami n'umucangaza, umucamanza w'isi yose. Aho hari muri 2017 ngabe aho yerekana tubwira ko we yariko arakora igikorwa nk'umwagazi w'intama w'Imana mu kiringo c'ubuntu, ntabwo yariko arakora igikorwa co kwisubiza ivyiwe nk'intare. Muri ico gihe ntihazoba hakiri ihigwa ry'agakiza ku bantu, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ryamaze kuzura. Nta maraso azoba akiri ku mutemero guhongerako mu ngoro y'Imana yo mw'ijuru. Turi mu gihe gikomeye cane aho umwanya wari wo wose ava ku ntebe yo kutuvuganira igahinduka intebe y'urubanza, kandi Kristo nawe azohinduka intebe y'umuryango wa Yuda, umwami w'abami n'ubuganza baganza. Kandi ijwi ryiwe ku isi mw'ishengero ryiwe ni hehe imituragaro ivugira, humvikana imituragaro. Branham yavuze mwabaga butumwa ngo bagabike n'ico gihe, yavuze yuko imituragaro ituragarira ku isi mw'ijuru mu buringanire bw'indwi bwa gatandatu. Nta mituragaro ikiravugirayo hariya, nta gikorane na kimwe kiriko kirahabera. Igikorwa kiriko kirabera hano ku isi, hariya hari agacerere. Ijwi ryiwe ku isi mw'ishengero ryiwe risemerera nk'uko intare yivuga, imituragaro ndwi igaturagara amajwi yayo. Kuvuga Kristo avuga uburyo bw'umwungikanyo hagati mw'ishengero ryiwe, marayika w'isezerano mu byeshu gice ca 10 avuga mw'ishengero ryiwe. Hanyuma ubutumwa bw'byeshu 11 ni ibiri mu by'imituragaro ivuga mu byeshu gice c'10. Turabona imyera ibiri ngaho ko Yohana intumwa ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo hamwe n'intumwa zaryo, yani majambo ashushanya ishengero hamwe n'intumwa yo ku munsi wa nyuma byongeye, kugira ngo igitabo kimuhesha uburenganzira, igitabo kidomagije ko mashasharano, hanyuma hanura iby'amahanga menshi, ibihugu n'indimi nyinshi. Mu byeshuwe 11 naho hagaragara nde ahanura iby'amahanga menshi, indimi n'amoko menshi, n'imyera ibiterwa ko batara bibiri biri imbere y'Imana nyene isi yose. Aho rero turashobora kubona ubukozi bw'imyera ibiri, ari bwa ubukozi bwa Mose na Eliya bwisubiramwo mwa kino gihe ca nyuma, kugira ngo buhamagare bwegeranya abatoreje bo ku munsi wa nyuma 144 by'abaheburayo bo mu gihe ca nyuma. Abo n'abatorerijwe bo mu gihe ca nyuma bo mu bwoko bw'Heburayo. Rero ibyo nibyo yatubwiye hariya ku rupapuro rw'amajana 359 mu gitabo c'imatanijwe, aha tubwira. Ariko Yakobo yaravuze ati, singiye kukureka ngo ugende utampezagiye, ntushobora kugenda, ngiye gusigarana nawe, ndashaka ko haza impinduka ubuzima bwanjye. Ibyo ni 144 abagiye bararonka amafaranga, ariko ntibegera bubahiriza cyane nabo bafashanye. Ariko bo umwishono babona ikintu c'ukuri n'akajya ko kukigumya. Mose na Eliya bazoba bari ngaho, murabona aho hazoba hari bande? Mose na Eliya, ubwo bukozi mu gikoresho Imana izo ifise mwa kino gihe ca nyuma. Nabo nyene bazonegana n'Imana kugeza 2024 byo mu miryango 12 ya Isirayeli bahamagawe bagasohorwa hanze.
escribe ahí en ese aho margen, yandika Apocalipsis muri uwo murongo 10, ibyeshuwe 7, 10 rimwe kugeza y ku encima 11 escribe hejuru yandika ngo 11 del 3 11 al 7, gatatu y kugeza 7 ku verso 2 ndwi y n'indwi 14 murongo verso wa 1. kabiri na 14 umurongo Ese wa es mbere el fuerte. ni marayika w'inkomezi Ese es uwo ni el ángel que viene marayika con el aza sello afise del ikidamesho Espíritu. c'imana nzima. Eso sucede Ivyo biba justamente neza antes neza de comenzar mbere yuko la hatangura tribulación. umubabaro mwinshi. Cuán hermoso. Mbe ingene ari Si vyiza sucede antes de la namba biba tribulación, mbere y'umubabaro mwinshi y ellos nabo lo ven bakaba babona bari hagati mw'ishengero mugeni, trayéndole la fe de rapto, ariko todavía no ha ocurrido ariko bazanira la ukwizera ko resurrección. kunyakurwa nuko rero nuko hatazoba hataraba izuka. Cuán hermoso. Mbe ingene ari Estos dos vyiza profetas abavugisha predicarán babiri como Juan el bazovuga ubutumwa Bautista nka y Yohana dirán, Umubatizi el reino babwire de los bati cielos ubwami bwo está a la mw'ijuru mano. buregereje. Israel, arrepiéntanse. Isirayeli niwihane Arrepiéntanse de qué? wihane iki Arrepiéntanse de sus yihane pecados ivyaha y de su vyayo no incredulidad, kutizera kwayo y regresen a Dios. isubire ku Mana. Ahora sigue diciendo la Rero we bananya avuga ellos ngaho van ngo a estar en el bobo reino bazoba bari mu milenial. ngadi y'imyaka Ellos igihumbi van a asistir a la bo iglesia bazokorera y al ishengero Señor en el reino milenial, n'umwami mu como ngadi los y'imyaka igihumbi eunucos nk'inkone asistían a la reina en los diferentes reinos. zakorera Así umwamikazi también los mu bwami 144,000, butandukanye. Ni nako los n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine cumi na bibiri vya buri estarán muryango asistiendo bazoba bariko a la barakorera iglesia ishengero y al rey. hamwe n'umwami. En el libro de Mu las gitabo edades c'ibirenge sin vy'ishengero militar, kidakosoye en la página papuro bw'amajana atatu mirongo icenda 399, n'icenda allí nos dice, ngaho baratubwira allí viene el párrafo 150. aho Allí vienen sus 140. aho niho haza ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bazokwakira ubutumwa nyuma yacu. Bo ntibashobora kubwakira mu gihe nyene umuco ukiri ku banyamahanga. Abayuda bariko baramuhakana bawinyegeza, abayuda bariko barawuhakana bawinyegeza. Rero igihe umuco abanyamahanga igihe banyakugwa ahiburya capura ibuye rikubuza vuka n'ibihe vy'ishengero, hanyuma mpwemu iciza kuri babiri kugira ngo ibashingire intahe. Nuko abayuda baca bamwakira n'ivyo bihumbi ijana na mirongo ine na bine bo mu miryango yazimira ya Isirayeli aribo bazokwakira ubutumwa. Umugeni nawe yajanwa. Iburyo yandika ngo imiryango yazimiye ya Isirayeli. Rero murabe namwe ngene ivyo byose nivyo mwa kino gihe ca nyuma vyobaye biriko birakorwa biciye kandi bikorwa n'ico gikoresho aribwo ari ubukozi bwa Mose na Eliya, aribwo buriko bukorwa na mpwemu yera mu ntumwa ya nyuma muri Benyamini bo bavugishwa. Mbere gato habana havuga ngo mwawe ngene vyoroshe n'ubutunzi bwanyegejwe, nibwo butunzi bukomeye bw'Imana. Kandi nubwo babita imiryango 10 yo mu buraruko imiryango yazimiye ya Isirayeli, Imana nta na kimwe kiyizimirana. Kandi icemezo nuko twebwe atana kimwe twazimije, kandi n'imiryango ya Isirayeli nayo nyene ntizozimira, izoja hamwe. Nuko haheze hashigweho ubwami bw'Imana ku isi bwitwa ubwami bwa Dawidi. Intebe y'ubwami ya Dawidi izokwicagwako n'umwana wa Dawidi ukomoka muri Dawidi. Nuko hazoba ubwami bw'isi yose buzozana amahoro ku mahanga yose. Ubwo nibwo bwami bw'Imana. Twariko turaraba ubutunzi bw'Imana, kandi ubutunzi murabe nibwo mwa kino gihe ca nyuma bwatowe, kuko Imana nta na kimwe kinyegezwa. Kandi buzokongera izo nkoni zizokongera zifatanizwa hamwe, ubwami bwo mu buraruko hamwe n'ubwami bwo mu manuko bufatanizwa hamwe n'ukomoka mu mwami Dawidi. Ca cifuzo Yerobowamu yari afise mpwemu yera mu kuba ariko akorera muri ico gikoresho, ariko arakora ico gikorwa co gushigwaho ku bwami. Kuri ico cifuzo no kw'ico gikorwa niho azoba ariko arakorera igihugu cose Imana yamuhaye gukora, kugira ngo afatanirize hamwe izo nkoni zibiri. Rero twariko turaraba nko kuducishagiza ko icari ico ubutunzi bw'Imana ari ryo hanga ry'Abaheburayo. Ubutunzi bw'Imana. Duhaguruke nuko dusigene hamwe natwe bityo ubundi bushasha hamwe natwe mu kwizabutumwa Miguel Bermúdez Marín, kugira ngo asozere kandi abandanye
el reverendo hanyuma William revera William Pérez, Perez nuestra parte, y con una igice alabanza, cacu luego hanyuma ser baririmba despedidos indirimbo en oración. hanyuma dusezerane mu isengesho. Dejamos con nosotros Reka dusigane hamwe natwe al misionero ukwizabutumwa internacional mpuzamakungu Miguel Miguel Bermúdez Bermudesi Marín. Marine Continúen pasando abandanye mugira una noche feliz, ijoro ry'umunezero llena de las bendiciones ryuzuye imigisha de Dios. y'Imana.